amahoro kuri mwese mwahisemwo gukurikira amakuru y'iradio Peace FM hejwi ry'ugwaruka amakuru mushobora kumva muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu.com mukayumva ikibiraho amasaha 28 kandi kuri 28 muratwumva muciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook ni radio Peace FM hejwi ry'ugwaruka eka no ku rubuga rwa X ni radio Peace FM hejwi ry'ugwaruka muratwumva kandi muciye ku rubuga rwa YouTube turi kwigenekerezo rya 12 ruheshi umwaka 2025 aya makuru twabateguriye akabashamikiye hanini kuri zino ngingo nyamukuru. Abandanya kwibonekeza imfuzi ziteye amakenga ku misozi ya Karera ya mbere na Karera ya kabiri aho abantu baguma bicwa indongozi zikemeza ko biyahuye murabyumva muri aya makuru. Mushinga amateka gatorwa sa ariyamiriza ingeso ya leta ya CNDD-FDD yo gusubiza inyuma demokrasi agasaba ko akarenganyo leta ikorera abarundi kuhagarara. Abepiskopi ba Eklezia Katolika bagorobeje basohora itangazo yerekana aho bahagaze ku matora aheruka kuba aho bemeza ko harimwo amanyanga menshi navyo muca mu vyumva mukanya. Nayo nyuma yo kubona ibyavuye mu matora umugambwe CNDD-FDD ukiharira intebe zose z'abashinga amateka umugambwe Prona wari witabiriye ayo matora uvuga ko utanyuzwe kandi ko ugiye kwitora ubutungane. Amakuru tubateguriye saya gusa tubafite n'ayandi havugwa mu bindi bisata kumana na Jewe Philibert Karangwa ngiranda yabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Chanel Harizo muhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Umushinga amateka gatorwa sa umenga uri kugumura abarundi ubabuza gutora kandi babishaka bakubwira bati iryo jambo ryo kugumura ndavyiyamirije niki wawe jewe ntawe ngumura umuntu wese afite uburenganzira bwiwe abukoresha uko ashatse. Abanywanyi bawe bavuze ivyiyumviro vyiwanje abanywanyi bawe bariko barakubaza bati none nta muntu ubona twotora uti bariya bose uwo mwotora mu muhaye CNDD-FDD none wewe ubona botora ninde data wewe data ubabwire uwo baja gutora ninde je nta banywanyi fise banyoboka ko muri woya je ndakubaje wewe uvuga ngo hari habo ubona ko botorwa bababwire da jewe ntabo mbona. Reka amakuru tuhe kw'inkurikiye ku masonga mu makambi y'impunzi y'abarundi ya Murongwe na Rusenda ni mu teritware ya Fizi muri Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abantu barenga 3,000 bivugwa ko binjiye mu migwi yitwaje ibigwanisho ya Wazalendo imigwi ishigikiye ubutegetsi bwa Kongo mu matati ariko arahungabanya akarere bivuye ku bukene budasanzwe buguma bwibonekeza hamwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo rimaze amezi menshi. Impunzi ziri muri ayo makambi zikaba zahisemwo kubandanya kwifatanya n'uwo muhari wa Wazalendo yindi kinjira mu migwi itandukanye bitwaje ibigwanisho. Bamwe mbere baraja no mu ntambara zo kugwanya abagwanyi b'umuhari M23 na Twirwaneho. Haravugwa imfuzi ziteye ubwoba n'amakenga mu ntara ya Gitega na cancane ku mitumba ya Karera ya mbere na Karera ya kabiri aho abantu bagandaguwe mu kiringo c'imisi 2 muri ako gace bashika kuri 3. Abanyagihugu begeka kuri leta izo mfu naho harayandi makuru avuga ko abenshi bicwa kubera ubusuma abandi bagatogwa biyahuye. Yamara indongozi kuri iyo misozi zisaba ko hoza haraba ubutungane kubafashwe bariko bariba ivyo bikaba vyogabanya kwihorera. Iyi nkuru tubibaza Fiatori aragiramo. Ivyo biziga naho biriko biriyongera ukwikekana bikarushiriza ubwoba buguma bwibonekeza ku mutumba n'amakartiye yo mu ntara ya Gitega kubera ubutungane bivugwa ko budashemeye. Bamwe mu banyagihugu barihanira bigatuma bashobora guta mu kaga intara. Impfu zibiri mu misi idashika 3 Ikarera ya mbere Karera ya kabiri no ku musozi wa Masango ukwihanira n'impfu zikekwa bituma abantu
bagira ubwoba bwinshi mu Burundi mu gihe hari abikeka leta amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu aratabaza imasango Serugo yasanzwe amanitse mu buryo buteye amakenga nibara riheruka kuba kuwa 8 ruheshi ku musozi wa Masango komine ya Mutaho ikiziga ca Maniratunga w'imyaka 36 yubatse kandi afise abana batatu catowe kimanitse mu nzu yiwe ku muhingamo hafi isaha 11 n'iminota 40 naho abategetsi basigura ko koba kwabaye ukwiyahura abanyagihugu benshi barabihakana kubwa amasoko menshi ico kiziga coba carakuwe imbere mu nzu kizanwa gushigwa imbere y'inzu bikaboneka ko ari inkinamico nkuko amasoko avyigana biboneka ko yiciwe ahandi akajanwa gutabwa ahandi igipolisi c'Imutaho gira carashitse kugira ngo kirabe uko vyagenze ikiziga ca Maniratunga caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Mutaho kugira ngo gipimwe nta numwe yikekwa arahagarikwa kugeza ubu amatohoza yoyo arabandanya ahandi habaye amabi nkayo nahitwa Karera ya kabiri aho umuntu yishwe inyuma yo kwikekwa ko ubusuma ibi vyabaye haheze iminsi ibiri gusa hatowe ikindi kiziga muri quartier ya Karera ya kabiri hagati mu gisagara ca Gitega kuwa 5 w'igenekerezo rya 6 ruhesha umwaka wa 2025 amatora yari yaraye abaye ikiziga c'umugabo atamenyekanye caratowe inyuma yo kwicwa rubi n'abanyagihugu bamwagiriza ubusuma kubw'intahe za mbere uwo yishwe yoba yaraboheshejwe umugozi aca arakubitwa amahiri gushika aho apfa uwo mugabo yari yikekwa kuba mu mugwi w'abasuma bivye mu nzu yo muri iyo quartier abajejwe umutekane na cane igipolisi cyo muri iyo ntara ya Gitega kikemeza ayo makuru ikiziga c'uwo mugabo caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega amatohoza yaratanguye ariko abakoze iryo bara ntibaramenyekana subwa mbere ibi bibaye kuko kwigenekerezo rya 22 Rusama ikiziga ca Abubakar Nsengiyumva w'imyaka 32 caratowe mu kabande hagati ya Karera ya mbere na Karera ya kabiri nawe nyene yari yagirijwe ubusuma imbere yuko atogwa ikiziga biriko biba mu gihe ukwikekana biguma vyiyongera hagati y'abanyagihugu n'abajejwe ubutungane biriko biba mu gihe ukwikekana biguma vyiyongera hagati y'abanyagihugu n'abajejwe ubutungane ukwihanira mu bice bimwe na bimwe bikaba biriko biragwira bikunyugwa n'umutekano muke hamwe n'ukudahana amashirahamwe aharanira gateka kazina muntu ariyamiriza ingendo yo kwihanira asaba abajejwe intwaro gutsimbataza umutekano no gukora amatoza kugira ngo abakora ubwo bwicanyi bashigwe imbere y'ubutungane uko kwihora ni kimenyetso cyuko mu Burundi ubutungane busanzwe bwananiwe gukora ico bwategerezwa gukora. Viator Tori aragira Mungu ndagukengurukire. Thomas Nzeyimana azwi ku izina rya Mukombozi ntiyashikanye ibice 40% bisabwa bitoje bigenga kugira baba bashinga amateka. Umugwiseni washize ahabona ibaruro mfata kibanza byavuye mu matora yo kuwa 5 ruhesha umwaka wa 2025 hari kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 11 ruheshi umwaka wa 2025 kunonde biboneka ko amajwi y'abitoje bigenga Thomas Nzeyimana yarose amajwi ubusa n'ibice 29 kandi aho akaba ariwe yarushije abandi bitoje nk'abigenga n'umugambwe iprona uza mu kibanza ca kabiri ntiwashoboye gushikana ibice 2% kugira uronke intebe nimwe mu bashinga amateka mu gihugu cose uwo mugambwe ukaba warose igice kimwe n'ibice 38 urunani Burundi bwa bose rugizwe n'imigambwe ine nabwo nyene ntigwashikanye ibice 2% mu gihugu cose ubwo runani rwarose ubusa n'ibice 22% ivyo biruko mu gihe mu migambwe yahiganywe yashikirije ko ivyo biharuro ata uwo vyizera aho bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi.
inyuma y'ikinamico y'amatora yabaye mu Burundi kwigenekezo rya 5 ruheshi aho hibonekeje utunenge twinshi mu gihugu cose mbere ivyo kwiba amatora bigatangura ataranaba abungere ba Ecclesia Katolika basohoye itangazo aho bagaruka kuvyo inderetsi bari batumye zabonye byaranze ayo matora. Albert Maheke arabandanya nimo. Ayo matora benshi bise inkinamico ataranaba igihe hatowe itegeko rigenga umuguseni hama ukajamwo abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu nyuma n'umugambwe wa kabiri mu gihugu urongowe n'umushinga amateka Agatone Rwasa ukankirwa kuja guhiganwa. Inama y'abepiskopi Katolika bo mu Burundi basoye itangazo kuri ayo matora yabaye igenekezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025 bagira bati naho abo twatumye batakwiye mu gihugu cose aho bashitse mazu yo gutora agera ku 2400 no kuvuga ibice 30% bati yaritabwe kandi n'umutekano wari ukwiye bati yamara ibitagenze neza navyo barabibonye. Yoga bungere tugize inama y'episkopi Katolika b'i Burundi nkuko twahora tubigira n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kwigenekerezo rya 5 ruheshi 2025 naho batakwiye ku biro vyose vy'amatora barashitse mu ntara zose no makomine yose bariboneye izabaye ku biro vy'amatora 2400 akaba ari ibice 30% vy'ibiro vy'amatora mu gihugu cose. Kubwa abahinga mu vyerekeye amatora ivyo bico n'urugero rukwiye kugira ngo umuntu ashobore kugira ico avuze kukuntu amatora yagenze. Dufatiye kuvyo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye. Vyongeye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora wagumye kurikirana uko amatora ariko aragenda bikenewe ukibutsa intumbero ijanye n'amategeko. Ariko hariho nibitagenze neza babonye muri ivyo twovuga nkibi hari biro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Haraho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha bwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura kuburyo butangaje. Hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije ukudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora nko guhatira abandi gutora aho bo bifuza kubatorera ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora. Haraho barekurira bamwe gukoresha amakarata menshi bamwe bagatora bisubiriza abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi batu uburenganzira bahabwa n'amategeko urabataramugwa urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira. Dufatiye kuri ivyo tuvuze mu vy'abarorerezi bacu babonye bitagenze neza, bafatiye kuri ivyo abungere ba Ecclesia Katolika mu Burundi babona ko impingi kiri ndende mu byo gutunganya amatora. Babona ko impingi kiri ndende mu byo gutunganya neza amatora kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangaza. Duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya. Uwo mwizero wuko twoteba tugashikira ku matora atagira akanenge no dutume tuguma twitwararitse gushira imbere kubakira kukuri ku butungane ku rukundo n'amahoro. Bigiriwe Bujumbura ku wa 10 ruheshi 2025 abungere b'Ecclesia Katolika b'i Burundi Bonaventura Nahimana umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega akaba n'umukuru w'inama y'episkopi Katolika b'i Burundi Gervasi Bashimiye ubusa umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Yohakimu Ntahondereye umwungere wa diocese ya Muyinga Buraziyonze Imana umwungere wa diocese ya Ruyigi Joriji Bizimana umwungere wa diocese ya Ngozi
Emmanuel Ntakirutimana umwungere wa diocese y'Ububanza, Leonidas Nitereka umwungere wa diocese ya Rutana, Musenyeri Graciano Niyuhire icariho gikuru c'umwungere wa diocese ya Bururi. Iryo tangazo ry'abepiskopi katolika rikaba rije gushimangira ivyari vyashikirijwe n'imigambwe yagiye guherekeza CNDD-FDD muri iyo nkinamico y'amatora nk'umugambwe w'abadasigana iprona, umugambwe w'inseruka rukambye CDP hamwe n'umugambwe SNL ishami rya Nesori Gurukwishaka, aho bose biyamirije ayo matora. Bamenyesha ko inama nshinga amateka izobigizwe n'abashinga amateka bagera ku 111, abashinga amateka 108 baba CNDD-FDD hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatwa b'inyongera. Albert Maheke ko bwa Radio Peace FM ejwe ryo gwaruka. Albert Maheke ndagukengurukire. Inyuma yaho hatunganirijwe ibyavuye mu matora nyene aheruka kuba mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD ukaba wiharije ibibanza byose by'inama nshinga amateka. Umugambwe Prona uri mu bahiganyirwa ivyo bibanza ariko ukabura intebe nimwe, uriyamiriza wivuye inyuma ibyavuye muri ayo matora, ukagira ko unemanga ko ugiye kwitura ubutungane kugira barenganurwe. Iyi nkuru tubibaza Odas Kabura. Bicishije mu itangazo bashize ahabona kuri uyu wa 11 ruheshi umwaka w'2025, ni itangazo ryatewe ko umukono na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona. Uwo mugambwe urasaba ko ibyatangajwe n'umugwiseni bidakwiye kwemezwa na sentare yubahiriza igirizwa shingiro, kuko kwemeza iby'uwo mugwi washikirije kandi biboneka ko harimo amanyanga menshi, koba ari ugusuka Uburundi mu kaga no guhemukira abarundi. Kubw'umugambwe Iprona bakabona ko igikwiye gukorwa mu maguru masha, kubgabo bakabona ko igikwiye gukorwa mu maguru masha ari ugutunganya ukundi gushasha amatora hakurikijwe amategeko. Umugambwe Iprona kandi ukiyamiriza inyifato y'imbonerakure zakoreshejwe mu kwiba amatora kuva agitegurwa, kuko zakoreshejwe mu gutera ubwoba abanyagihugu kugeza no ku munsi w'amatora. Umugambwe Iprona ugasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zikomeye aravye uko amatora yagenze, yongere afata ingingo kandi zotuma Uburundi bugaruka mu nzira ya demokrasi, kuko Uburundi mwa kino gihe mu vya demokrasi bugeza aho umwasi ashaka. Muri iryo tangazo kandi umugambwe Iprona ugahanura abagize leta y'u Burundi gutegura ibiganiro bihuza bose muri politike kugira bashobore kurabira hamwe aho ipolitike y'u Burundi igeze n'icokorwa kugira haboneke umuti urama, babone gutegura amatora meza kuri bose. Bagasozera iryo tangazo basaba abarundi kubandanya bafatanye mu nda mu ntumbero kubungabunga amahoro n'umutekano mu kurindira ko ingorane zibonekeza muri politike zitorerwa umuti urama. Umugambwe Iprona bakaremesha abanywanyi babo cyo kimwe n'abarundi bose muri rusangi ko batagiye kurera amaboko, ahubwo ko bagiye kwitura ubutungane kugira barenganurwe, kuko kubgabo ariyo nzira irashe yo gutorera inyishu ibibazo biri muri politike no guhagarika ishigwa mu ngiro ry'ibyavuye mu matora adahumuriza bose. Odas Kaburo ndagushimire. Gutora si itegeko ahubwo n'uburenganzira, nayo CNDD-FDD ibandanya ihungabanya ubwo burenganzira mu Burundi. Ivyo bishikirizwa n'umushinga amateka gatorwa sa inyuma y'utunenge twishe twigaragaje mu matora aheruka, we akabona ko biciye kubiri na demokrasi kurikira Agatone Rwasa. Nibimenya yuko atantwara ya demokrasi iri mu Burundi, kuko ikarata yitora n'uburenganzira bw'umuntu wese akwije imyaka 18 yabisavye, no kuvuga yiyandikishije n'uburenganzira bwiwe kuyironka. Icyo yikoresha ni wakimenya, kuko gutora si itegeko ariko n'uburenganzira. Uburenganzira nabwo ubukoresha uko ushaka. Ntaho mu mategeko y'u Burundi bavuga yuko umurundi wese akwije imyaka 18 kure kubandanya ategerezwa gutora. Siko bivuga. Havuga yuko umurundi wese afite imyaka 18 afise uburenganzira bwo gutora. Uburenganzira bwo gutora rero uriyandikisha ugahabwa ikarata yo gutora. Aho sinoharandira ko ivyo biriko birakogwa sagaseseshwa rumuri. Hariho bagiye gutora ikarata zabo bakababwira ngo harabazi batoreye. Bisigura yuko
n'umugambi w'umugambwe CNDD-FDD wo kuzoza kugwiza ibitigiri by'abatoye mugabo atariko biri. Aha mwibuke yuko muri CNDD-FDD ho nyene ubwaho abenshi bari banse kuja kwiyandikisha mu bazotora kuko babona ko ibintu bitagenda neza. Birashoboka rero ukaba ariko bararondera yuko bafata ayo makarata y'abaseneri noneho bazoze kuyashira mu kibanza c'amajwi y'abasendedefdede bashobora kutaja gutora. Ico nico umuntu ashobora kwibaza. Mugabo ivyo vyose yaba twari mu gihugu vy'ukuri amategeko yubahirizwa kuba ari we wese abariko barakora ivyo bintu bari gufatwa bagahanwa kuko bariko bakora ibinyuranye n'amategeko. Ati badatoye uyu mwaka ati ntibishika muyakurikira bagaca babanyira bo banyira bitwaje iki? None ko umuntu atora akwije imyaka 18 no kuvuga yuko utazoba udakwije imyaka 18 uyu mwaka nta burenganzira zosubira kuronka bwo gutora. Ari aho hoho twese boca badukumira kuko tutatoye muri 2005 kuko tutatoye mu 1993 kuko tutatoye mu 1984 kuko tutatoye mu 1982 kuko tutatoye muri 1981 kuko tutatoye mu 1965 tutatoye mu 1961 tutatoye mu 1960 twoca dukumirwa kuri iyo mvo ko hari itora tutagiye. Kubw'uyu yakumiriwe mu matora aheruka agakebura leta ko itobandanya ishiraho ingingo zicinyiza umunyagihugu ahubwo ko yohindura igahagarika ingendo y'akarenganyo mu Burundi n'ubunyene tumutegabiri. Iyo ngendo rero nagira nsabe uwo mwete bafise w'akarenganyo bawuhagarike nibubahirize uburenganzira bw'umwe wese. Hanyuma kuvuga ngo boca bashiraho izindi ngingo hiko barabishoboye mugabo izo ngingo zose woshiraho mu buryo bwo kurondera gukumira abantu si ingingo zoba ziriko ziraza gutunganya neza igihugu zoba ari ingingo ziriko ziraza n'ubundi zigitsindagirira mu nyenga. None wobura umutware ukarondera gutsindagira igihugu mu nyenga canye worondera gushiraho ingingo zikura igihugu mwishayo zikakizamura zikagishira hejuru zikagiteza iteka zigateza itekane abakibamwe. Agahotoro singendo ya demokrasi ushobora kwitwa rero ngo uriko urateza imbere demokrasi muri uwo mwanya nyene uriko urashiraho ingingo z'agahotoro ko baro kuvuga ikintu no gukora ikinyuranye cy'igihushane cacu. Rero no kwiyumvira kugirira nabi uyu ngo ntiyatoye ngo ntiyantoye ngo ntiyagize gute no kutamenya uburenganzira no kubahiriza uburenganzira bw'umwe n'uwundi. Jewe hageze amatora shobora gutora mu gihe abariko barahiganwa ndabiyumvisemwo imigambi yabo numva yuko inyuze. Ibyo bariko baravuga numvise yuko bidafashe batanyuze n'uburenganzira bwanje bwo kutabatora. Jewe ubu ndakubwiye jewe ntajwi no CNDD-FDD ibyo barabinziza ntangorane mugabo ntushobora kunyumvisha yuko kugira ngo mbeho ariko mbanza gutora CNDD-FDD kuko n'abayitora bagowe cyo kimwe n'abatayitora. Igitoro gikenye kubayitoye n'abatayitoye nimba yaranatowe ubukene bubandanya kwiyongera budukubita twese abayiyumvamwo n'abatayiyumvamwo abari muri yo n'abatari muri yo. Bituma rero boreka uburenganzira bw'umwe wese akabukoresha uko avyumva kuko agahotoro n'agahahazo sibyo bizokiza iki gihugu. Oya namba igihugu kizokizwa nuko gitunganijwe neza intwaro igatwarira bose mu mitwe y'abatware hataravamo kwitiranya ubutware bwabo ngo babwitiranye n'igihugu batarava mu mitwe yabo ngo bakuremo kwiyitiranya bo nyene n'igihugu. Aho ndabarahiye gutera intambwe biracagoranye. Uwo akaba yari umushinga amateka Agato Rwasa. Amakuru tubategure naha agarukiye shimira uruganda rwacu rwatorokanije nibagesha Nel Ntarizo ariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma nawe Jojo Philibert Karangwa nariko ndayabashikiriza mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo n'agahwana.